mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshera YouTube tubashikiriza amakuru abagezweho avugwa tugiye kubashikiriza zimwe mu nkuru zigezweho. Hari amakuru menshi dufise tuza kugaruka ku makuru ari kuvugwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura. Ni kibuga kiriko kirakoreshwa mu kushikiriza ibikoresho vy'intambara ndetse n'ibindi bikoresho vya gisirikare. Abagwanyi bari muri Uvira, abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC ndetse na za Wazalendo, abo rero bakaba bariko barakora ibishoboka byose kugira igisagara ca Uvira ntigifatwe. Ni igisagara kiri strategique cyane kubera ko igisagara ca Uvira gufatwa u Burundi buzoba buri mu kaga gakomeye. Amakuru amwamwe ari kudushikira nuko hari ibigwanisho ndetse n'ibindi bikoresho by'igisirikare biriko birava ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ivyo bigwanisho bikajanwa muri Uvira, aho rero bivugwa ko umwanya n'umwanya Burundi bushobora kwisanga mu kaga gakomeye kubera ko amakuru menshi yamaze kuja habona yarerekana ko Burundi buriko burakoresha inguvu nyinshi mu kushira inguvu mu gisagara ca Uvira, aho rero benshi bavuga ko ibintu bishobora kuza gukwegera igihugu c'u Burundi kandi ko intambara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya. Ku bantu bibuka intambara zabereye muri Goma cane abari mu micungararo ya Goma ndetse n'abandi bakurikiranye ivy'inkuru zabereye muri Goma barumvisha imigwano yahabereye, aho bamwe bavuga ko intambara yabereye muri Goma ari intambara izokwigwa mu mateka kandi yoba abasirikare b'u Burundi ndetse n'abandi basirikare yoba bari ba SADC muri Afrika y'Epfo ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bari baje gufasha Tshisekedi gukura aba M23 mu gisagara ca Goma. Bahuye n'ibintu bitazokwibagirwa, abenshi bakaba bafise n'ubwoba ko ibintu vyabaye muri Goma bisa n'ibishobora kuba bigiye kuba mu gisagara ca Uvira hari abasirikare benshi b'u Burundi. Amakuru rero akaba yamaze kuja habona ko ibintu biriko birakogwa muri Goma muri Uvira bishobora kuza kumera nabi cane. Mwarumvishe urongoye Wazalendo ni Militia canke Milice, no kuvuga n'umugwi washizeho na Kongo w'abasivile ufasha igisirikare kugwana. Benshi bavuga bati Tshisekedi ko ariko arakoresha abasivile mu ntambara, igisirikare ciwe carananiwe. None rero abo basivile bari muri uwo mugwi wa Wazalendo batanguye no kwanka abagenerale. Hari umugenerale Tshisekedi yarungitse kurongora urugamba ndetse no kuruyobora muri Uvira. Izo Milice zikaba zaranse ko uwo mugenerale yinjira muri Uvira kubera ko bavuga ko nawe yoba ari umugambanyi ariko arakorana na M23. Abo rero bakaba baranse umugenerale yemewe n'amategeko mu gihe bo ari abanyagihugu basanzwe ariko bahawe ibigwanisho. Bamwe bakabigereranya nibiba mu Burundi aho umugambwe uri ku butegetsi wahaye ingufu zidasanzwe imbonera kure. Mu minsi heze tukaba twaranabahaye inkuru y'abasirikare n'imbonera kure barenga 3,000 cane hari haguriyemwo imbonera kure bariko barinjira mu misozi miremire haute plateau zo muri Kivu. Ivyo rero vyose bikaba vyerekana ko imikoranire ya hafi iri hagati y'u Burundi ndetse na Kinshasa ishobora kuza kuvyara umwuka mubi w'intambara, aho ibintu rero bikomeza kumera nabi cane mu karere. Kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mu Burundi kikaba rero kiriko kirakoreshwa mu gutwara ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bitaramenyekana. Hari ikinyamakuru gikora amatohoza cyane mu by'umutekano citwa Africa Intelligence cashize hanze amakuru y'ukuntu ikibuga c'indege ca Bujumbura kiri gukoreshwa kugira ibigwanisho ndetse n'ibindi bikoresho vyankenerwa bishitke mu mugi wa Uvira, kubera ko murazi ko M23 yarugaye ibibuga vyose Kinshasa yakoresha mu kugira ishitse ibikoresho canke ndetse n'ibifungurwa abasirikare bakenera muri Kivu, yoba Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru. Ikibuga c'indege ca Bujumbura rero cyari kimaze igihe kiri gukoreshwa na leta ya Kongo mu kurungika yoba ibigwanisho, no kuvuga inkoho, amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho vya gisirikare ngo vyinjire mu gisagara ca Uvira, aho rero ubwoba ari bwinshi cyane ko hashobora kwaduka intambara zidasanzwe. Ku isaha 4 umunsi w'ejo, ni isaha 4 canke saa 4 ni z'ijoro, mw'ijoro mu masaha y'ijoro hari abantu batamenyekanye bashobora kuba barakoze
igitero kidasanzwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura, nubwo leta y'u Burundi ngo ntaco yigeze ibivuga ko yagumye mu gacerere. Hari amakuru avuga ko hari igitero coba carabaye ndetse hakumvikana ibiturika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ivyo vyagizwe akamizwe n'ingoma ubutegetsi buranyigiza, ariko ibikoresho vyo guhanahana amakuru ku kibuga c'indege ca Bujumbura, mu kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura, ibikoresho vyose vyo guhanahana amakuru vyari vyakuweho. Ivyo rero bikaba byari byinjiriwe n'abantu boba barakoze ico gitero. Benshi no bakavuga ko leta y'Ububirigi yari yahaye Uburundi ibimenyetso ko hashobora kwaduka ibibazo bikomeye vy'umutekano. Hari n'amakuru tuza kubaha vy'Umubirigi yaraye yirukanywe kubera amakuru yatanze. Ivyo rero bikavuga ko itumanaho ndetse n'ibikoresho vyo guhanahana amakuru ku kibuga c'indege ca Bujumbura ryari ryamaze gukurwaho. Abantu rero batazwi vyasa nkaho bariko baragerageza gukuraho iryo koranabuhanga, kuko rero bo babona ko bari bazi neza uko rikora, ariko kugira hataza kumenyekana ibiriko biraba baraciye insinga ndetse bakoresha nyene ubuhinga bwa none mu kwinjirira ikoranabuhanga ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Iminota 6 yari hagije kuba iryo koranabuhanga ryari ryamaze kuvanwaho ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Nyuma rero yo kubona amakuru yose bifuzaga, bakaba baciye bataha kubera ko bari bamaze kumenya vy'umutekano abariko barahinjira ndetse n'ibikoresho ndetse n'indege zihagwa. Abantu benshi bakomeje kwibaza nimba hoba hari uruhara M23 yabigizemwo kugira ivyo bintu bibe ku kibuga c'indege ca Bujumbura, canke nimba boba ari abandi bantu binjiriye ubwo buhinga bwa none bukoreshwa ku kibuga c'indege, canke se nimba ari abandi bantu boba barakoze ivyo bintu. Benshi rero bavuga ko ivyabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura ari ibintu biteye amakenga. Abakurikiranira hagufi vy'umutekano bakaba bavuga ko ibintu bishobora kumera nabi cane. Muri Uvira ibintu birakomeye gose, ntabwo intambara igiye kuhabiza koroha, kubera ko mu gisagara ca Uvira ntiwamenya ngo ninde ahafise, nimba ari FDLR, nimba ari FARDC, nimba ari Wazalendo, nimba ari abasirikare b'u Burundi, ingabo za Kongo FARDC zikaba ziri muri ico gisagara, ariko ngo FDLR na Wazalendo nabo bavuga ko aribo bafise ico gisagara. Noneho rero abacancuro bari muri ico gisagara ni benshi cane n'ingabo z'u Burundi. Birumvikana rero ko mu gisagara ca Uvira ibintu bitaza koroha be na gatoya. Intambara imaze igihe irwanwa na M23 ngo nta kindi igamije atarimwo kurondera amahoro abanyagihugu bavuga ikinyarwanda muri Kongo. Ubwo rero hakaba hari bamwe bariko baragwa mu mporero, ariko Burundi bwo bukaba buri mu kaga gakomeye cyane. Tugaruke gato ku vyabaye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye Bujumbura ndetse n'ibikoresho biriko birahava. Twababwiye ko hari umunyamahanga, ni Umubirigi yirukanywe mu Burundi. Uwo Mubirigi yirukanywe mu Burundi kubera iki? Yoba afise ahahuriye n'ico gitero cabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. General Neva akaba yatanze amasaha 48 ngo azobe yamaze kuva ku gataka k'igihugu c'u Burundi. Uwo nawe akaba ari David Reisenzi, ni Umubirigi yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Enabel ku rwego rw'igihugu. Tubanze tubamenyesha canke twibutse ko Enabel ari umugambi w'ubuhinga w'igihugu c'Ububirigi wo gufashanya n'u Burundi. Uwo mugambi rero ukaba wahoze witwa CTB canke Coopération Technique Belge, ariko rero inyuma y'umwaka wa 2015 wahinduwe izina uca witwa Enabel. Gushika uno munsi rero uwo mugambi Enabel warurongowe na David Reisenzi ku rwego rw'igihugu, uwo bita Directeur Pays canke Country Director, akaba ariwe abajejwe ibikorwa vyose vy'uwo mugambi ku rwego rw'igihugu. None kubera iki uwo Mubirigi yahejeje kwirukanwa mu Burundi? Nkuko rero biri mu makuru twatohoje tukaba tunakesha Kingi Umurundi, intandaro ya vyose ni isanamu uwo mutegetsi yacishije ku rubuga rwiwe rwa LinkedIn. Iyo sanamu ikaba yerekana ingorane z'ibitoro zugarije igihugu c'u Burundi. Mu ncamake iyo sanamu yerekana imodoka yunguruza abantu bafise amabara. Iyo modoka yerekana
iyo sanamu yerekana imodoka yunguruza abantu ifise amabara y'igihugu c'u Burundi n'idarapo ry'u Burundi irimwo abanyagihugu ifise imizigo myinshi hejuru imodoka ihagaze umunyagihugu nawe agerageza gushiramwo ibitoro vyanka ariko iyo modoka nta n'amapine ifise iboneka ko ari imodoka idashobora kugenda. Iyo sanamu rero ikaba yateye ishavu ryinshi abategetsi ba CNDD-FDD nk'uko biri mu makuru dukesha amasoko yacu bashabagirwa ko bafata ingingo yo kwirukana David Lysense ubutarariye mu kumuha amasaha 48 kugira azobe yavuye ku gataka k'u Burundi. Bisigura ko kuva igenekerezo rya 5 z'ukwezi kw'icenda 2025 gushika ku munsi w'Imana igenekerezo rya 7 z'ukwezi kw'icenda 2025 mu Birigi ategerezwa kuba atakibarizwa mu Burundi. Amakuru kandi dufise yemeza ko David yamaze kwitegura kugira aca asohoka igihugu muri ayo masaha yahawe. None ni kubera iki iyo ngingo ari akamaramaza ku gihugu? Iyi ngingo igaragaza ukuntu leta ya CNDD-FDD ibandanya guhonyanga agateka mu bijanye no gushikiriza iciyumviro liberté d'expression canke freedom of expression mu rurimi rw'icongereza. Ni ingingo y'akamaramaza kuko ico kibazo c'ibitoro kimaze imyaka myinshi kivugwa kandi bizwi ko leta yananiwe no kugitorera inyishu. Biratangaje kandi ukuntu umutegetsi wa Enabere ahejeje kwirukanwa mu gihugu mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yaheruka gushikiriza ko ico kibazo c'igitoro gikwiye kubandanya kivugwa kugira umuti wacu uboneke. Ivyo akaba yabivuze mu kunegura ikigo CNC giheruka kubuza ibinyamakuru vyo mu Burundi gukora amakuru kuri ico kibazo c'ibitoro. Twibutse ko ivyo yaheruka kubivuga ku igenekerezo rya 28 Myandagaro 2025 mu makoraniro yo kurabira hamwe aho CNDD-FDD yagejeje igihugu mu myaka 20 iheze iri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye akaba yari yagize ati muri CNC nagiye numva ngo kirazira kuvuga ko igitoro gikenye. Niba bivuge kugira abarundi bumve ko hari ikibuze kugira ngo tukirondere. Uwobona ikibuze nakivuge aho kiburiye tuharonderere. None nk'ubu twabonye ko dufise ikibazo c'amadovize. Ayo ni amajambo ya Perezida Ndayishimiye ariko biratangaje ukuntu uyo mu Birigi yavuze kuri ivyo bintu nawe akaba yirukanwe. None bigenze gute ngo David Lysense ace yirukanwa? Biragoye rwose kuronkera inyishu ariko ikigaragara nuko leta ya CNDD-FDD ibandanya guhonyanga byo gushikiriza iciyumviro aho abanyagihugu bato babayeho mu bwoba budasanzwe. Ibi rero bikaba ari ibintu biteye agahinda. Igihugu c'u Burundi benshi ntibazi kizotwagwa gutya gushika ryari canke abarundi b'umutima nibo guhaguruka bagasayura igihugu kuko ibintu vyarayangaye kandi ubutegetsi bwose wamengo ntaco bibubwiye ahubwo nugerageje kwerekana inyishu aca yitwa umwasi w'igihugu. Ngivyo biri kubera mu Burundi Bujumbura ntivyoroshe ku kibuga c'indege. Ico gitero cakozwe nande? Ese amakuru yakuwe ku kibuga c'indege yajanwe hehe? Hagiye gukurikira iki muri Uvira? Ayo ni amakuru yose tubandanya kubashikiriza mu mwanya ku mwanya. Bana natwe mu kanya turaza tubigaruka ko ndetse nande makuru mashasha turatwamaze gutohoza.